wa 14 Gitugutu umwaka w'2024 niho hashinguranwa iteka umukuru w'umugambwe Paribu. Umushinga ntahe Benoît Ndorimana akaba ari nawe yatanguje ubwa mbere ibikorwa byo gushakashaka ahari ubutare bw'Uburundi. Ico gihe akaba yararongoye laboratoire y'ubutare n'agataka akiva kwiga mu gihugu c'Ubudagi. Aha tukaba twovuga nka nikele ya musongati, inzahabu z'imuyinga n'izo mu cibitoke, vanadium ya Buhoro hamwe na phosphate y'Imatongo mu ntara ya Kayanza. Ndorimana Benoît akaba kandi ari nawe yatanguje ishirahamwe ry'ubwishingizi Sojeya mu mwaka w'1992 rikaba ryabaye ishirahamwe rigize gatatu mu mashirahamwe y'ubwishingizi yari amaze gushingwa mu gihugu c'Uburundi. Kuva mu mwaka w'1993 akaba ariwe yaramutswa unywero bw'iteka benshi bazi ku izina rya Che André. Ndorimana Benoît yaranatanguje kandi mu mwaka w'2006 ibigo bitari bike by'amashuri y'ubuhinga bihurikiye muri Fondation Stam irongowe n'umupfasoni wiwe Verena Stam. Aha tukavuga nk'ishure ry'ubuvuzi riri mu Kajaga muri komine ya Mutimbuzi, ishure ry'ubuhinga riri ku mutumba wa Rango muri komine ya Gitega, ishure ry'ibidukikije riri mu Ruhororo mu ntara ya Ngozi, ishure ryigisha uburimyi riri muri komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga, hamwe n'ishure ryigisha ibijanye n'inyubako riri mu ntara ya Muramvya. Mu bikorwa vy'Imana naho akaba yari umukristo wo mw'ishengero Anglikane ry'Ibujumbura, aho naho nyene akaba ashingirwa intahe nziza n'abarongozi b'iryo shengero ko yaterera ibitari bike mw'iterambere ry'umurimo w'Imana. Muri ivyo birori vyo gushingurana iteka umushinga ntahe Ndorimana Benoît hari kandi n'intumwa y'umukuru w'igihugu ajejwe ivya politike n'imibano Claude Karegwa Ndenzako. Akaba nawe nyene yaribukije abari ngaho kumwe wese yokwama yitwararika gusiga izina ryiza. Iyo hitavye Imana umuntu adasanzwe si rya mbere serukiye umukuru w'igihugu, kandi baza ko atari rya nyuma kiretse nanje bingene ho kubigendera abandi uko birashoboka ntiyapfukuze hapfugeze. Ndi ngaha rero nk'intumwa yaje gushima, yaje guhayagiza umuntu adasanzwe. Umuntu nk'uwo adasanzwe ni naco ngira ngo gituma n'abarongoye igihugu bashobora kwiyumvira bati ko ari umuntu adasanzwe, reka dukore igikorwa kidasanzwe. Aho mbere ngaca nifuza yuko twese turi ngaha twomwigira ko bijya twumvise byamuranze badondaguye haba mu gusenga haba no ngaha, kugira ngo natwe nitwapfa tuze turotegwa iteka ridasanzwe. Ntibishoboka kuri twese mugabo tukaba twagerageje. Uyu muntu yaragerageje, nariko ndumva mu kanya gaheze ubutare yashoboye gufasha gutora arongoye ya laboratoire mwumva cyane bukumwibutsa uvuga ngo ntawe upfa bimaze. Abantu iyo dupfuye hajya dupfana gahinda kenshi cyane. Hari umwanditsi ntibuka izina mugabo ndibuka ivyo yavuze kandi vyiza, yavuze ati l'homme n'est pleurant, il grandit souffrant et meurt insatisfait. Nous sommes des éternels insatisfaits. Tuguma twifuza ubuzima buraryoshe mugabo ubuzima budahera nabwo hajya nibaza ko buryoshe cyane. Sindabuhonja kandi nifuza kuba ndabangira, nibaza ko ari ubuzima bwiza cyane, ariko bwinshi ko wanka wakunda utegeza kuzoja muri ubwo buzima. Ndazi neza yuko hatabuze bakenga bazobuntangamo n'abandi benshi nzobutangamwo, ariko ni vyiza ko tubwinjiramwo ni naco dukorera, niyo mpera isumba izindi zose umuntu aba yiteze. Ntiyapfuye kubera atakoze ivyo Imana ishaka, yapfuye kubera ishaka ry'Imana. Hariho umuntu ahera hagana n'ahahereza. Iyo igihe c'umuntu cyo kubaho carangiye, umuntu hageze ko ivy'Imana yamutumye birangira, araheza agasiga inzira amavuta, wagiye ntiyagarutse kumbure kazogaruka mwizuka ry'abapfuye, kandi je ndi mu bagemera. Igihambaye si imyaka umuntu amara ku isi, ariko igihambaye n'ico aba yaramaze ku isi. Ko twumva rero hari ico yamaze, ivyo twiga gushima. Vyose ni ivy'isi navyo utazi ivy'isi ngo avyita ivyiwe. Ivy'isi turabicamwo tukabibamwo bigahera, ibihe bigahereza ibindi. Tugira umutima rero nk'ujya wo kwicisha bugufi, hanyuma kandi twese twame dukora twifuza gusiga izina ryiza, twifuza gusiga iragi ryiza. Dupfe abantu batuvuga neza. Biraryoshe ko umuntu apfa abantu bamuvuga neza gutya. Abarundi kenshi niyo batavugiye hejuru barongorera ukavyumva, ariko nta muntu ashobora kuvuga ngo
byose byari bitunganye kuko n'umuntu yubaka iyo ariko arubaka hari ivyo abomora aho yimba amabuye aba yahabomoye ibiti yubakisha aba yabiciye n'ibindi bikoresho haba habanje abe ikintu kiba casambutse kuko kubaka birajana no gusambura mugabe igihambaye nkavuga nti nukuraba ko ivyo dukora vyinshi ari bishimisha Imana ivyo navyo bikeye Imana ni munyakigongwe kubw'urukundo iba yarakunze abari mu isi rwayitumye bwirwe ku mwana wayo ukinege kugira ngo umwizera wese ntazopfa ariko aronka ubugingo udashira Yohani 3:16 n'abantu abitoye igihambaye no kwiyo jambo naritoye murantungira hamenye yatungira ururimi ruvuga nabi ntaruge ntabasozere rero shima iteka natewe ryo kuba ndi ngaha ku izina ry'umukuru w'igihugu ishima banyumvirije usaba n'imbabazi kuvyo no banavuze bidashimisha mu ntungira hamenye yatungiye ururimi twifuriza uburuhukiro budashira inshuti yacu umugenzi wacu no mubo yakoresheje muri societe Sojeya naho nyene baramushingira intahe nziza je mpagurutse ngo mvuge nk'umukozi yakoresheje mu bandi benshi yakoresheje icambere ntosiga inyuma kandi nifuje gutangurirako nuko uyu mushinga ntahe benwa mubona ntatera imikoshi hariho benshi ngaha bashobora kwishingira intahe ngira ngo mu bantu baciye imbere yiwe mu bantu yakoresheje abatateye imbere ni nkaruko canke biba vyagoranye ukundi kundi mugabo aho ndabona abantu benshi iryo jambo mvuze bo rishingira intahe kabizi ntiyara afise complexe yo kuvuga ngo jewe ngo nguramukengereye canke ngo wamufashe je ndabaha karorero benshi ngaho barabizi twari kumwe ndibuka umuplanto yitwa Gaspard twakoranye hajya muri Sojeya umunsi umwe ariko aratugirira umunsi mukuru w'abakozi hama rero wari muri protocole aragenda aramubaza ati twamwita chef ati chef atufatike aramubwiye ati jewe mfata Heineken ndendikanye uwo wundi nawe mu plan ariko aranywa ikiye acagiterera hasi ati naje genda munzanire Heineken ndendikanye hanyuma bintu ngacaramubaza ati mbega gasopo kubera ko hinduye ati gituma mpinduye ati no kubera nawewe nta munsi watonze ntatonze twebwe rero twabera tutararukweze aramwica umuplanto abwira se yuja amajambo ahanitse gutyo nitwe twatanguye guhinda umushitsi mugabo iyo nkuru ndazi ko aho haraho ndiko ndabona bari imbere yanje twari kumwe bayumva Benoît yaciye avuga ati Gaspard iminsi yose ku munsi mukuru uzokwama imico nyoye yari umuntu rero adafise akazikira ibintu yabifata uko bisanzwe ntiyabifata nk'umuntu w'igihanganga ari hariya hejuru ica kabiri nagomba gushikiriza mu Kirundi baravuga bati hagupfa nta gipfuye wopfa turayovye aha rero ndabivuga kubera nzi yuko uretse umuryango wiwe uri ngaho hariho abantu benshi ngaha bazi neza yuko urupfu rwawe Benoît barayovye sintagipfuye apfuye akoze ibintu bitari bike yarafashije abo yavyaye yarafashije abatavyaye yarafashije abahita yarafashije muyaze Benoît gatonya mukaganira yarafise decision acafata je ndashobora kwiherako igihe natangura kuja gukora muri Sojeya twahuriye mu ndege arambaza ati mbega wewe ukora iki ntaco ndiko ndakora ati none urafise abana ntego ati kuwa mbere wazotonda naciye ntangura umunsi wa mbere ngira hari abana bo bishingira intahe urumva rero ikintu yiyemeje yaragishitsa kandi ntiyaraba ngo urinde mufaniki wewe yari umuntu afite ikigongo kidasanzwe ikintu kimuteye ikigongo yategerezwa kugitorerisha muri uwo mwanya ikindi kigira gatatu Benoît yarakunda kuyaga
akayaga n'abantu hanyuma bijya byo kurinjora agahengera hajya biryoshe agaca bikweba. Niyo karite ndamuzi ko cyane gose, naho mwa muri ko muraganira yarahengera harya inkuru ziryoshe agaca kinjura kugira ntihave hazamwe ibibisha. Mwihuro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi naho nyene barashima intererano ziwe. Mpagaze ngaha serukiye urunani rw'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi bitwa Forum des Partis Politiques FDP asize. Urunani rero umugambwe mwumvise Ndorimana Benoît yarasanzwe arimwo, yarasanzwe arongoye umugambwe witwa Parti pour le renouveau intégral du Burundi. Umugambwe we rero wari usanzwe uri muri ubwo runani. Uko barivuze imbere yanje ni umuntu w'intwari w'umwete, kugira ngo mwumvise ibintu bavuze byinshi cyane rwose, ibintu yakoze, ubuzi yahaye abantu mu bintu mu mashirahamwe n'ibindi byinshi bitandukanye, n'ibyo yakoreye igihugu ni byinshi cyane rwose. Kubijanye rero na Forum des Partis Politiques yitanga ibikorwa byose bitunganijwe na Forum des Partis Politiques, amanama canke ibindi canke amanama yo mu bushikiranganji bwo hagati mu n'intwari hagati mu gihugu canke ayandi manama yose yatunganywa mu gihugu yavyitaba. Mu gihe bidashitse ntavyitabe yarungika abamuserukira. Ndorimana Benoît akaba ashengeye akiri mu rwego nyobozi rw'ishirahamwe ry'ubwishingizi Sojeya.